Muy buenos días. Un saludo mwaramutse misionero intasho Miguel kuri Bermúdez misiyoneri Marín, Miguel Bermúdez Marín reunido allá akoraniye en la hariya congregación que mu pastorea el ikoraniro reverendo riyobowe na Osiel Revera Elizondo Hosieri y Elizondo todos los ministros, ndetse n'abakozi hermanos y b'Imana hermanas bose reunidos bene data n'abashiki bacu allá en bakoraniye Puebla, hariya muri México, Puebla, hoy Mexique sábado 19 de uyu munsi kuwa noviembre gatanu del tariki año 19 z'ukwezi 2022, 11 mu mwaka wa y todos los que están 2022 conectados a ndetse través n'abandi bose bihuje del natwe satélite biciye kuri Amazonas satellite Amazonas o internet canke kuri internet en este día, y kuri uyu también munsi los ndetse que se estarán reuniendo en la n'abaza noche, gukoranira hamwe mu y los que se ijoro reunieron en la abafise mañanita ibikorane mu temprano ijoro también. ndetse n'abakoraniye hamwe mu Un saludo gaturuturu para mu todos gatondo ellos intasho también en kuri esta abo mañana. bose muri kano gatondo Nos dice turabwirwa en el Evangelio según San Marcos, ubutumwa bwiza bwa capítulo Mariko igice 3, ca gatatu verso 22, murongo wa 22 pero los escribas que habían kandi venido de abanyabwenge Jerusalén b'ivyanditswe bavuye decían que Yerusalemu venía baravuga a bati Belzebú arimwo y que por el Beyezebuli príncipe de los demonios kandi echaba bati fuera umukuru a los demonios. w'abadayimoni niwe amushoboza gusenda Y habiéndolos abadayimoni llamado, les decía arabahamagara parábolas, abacira umugani ¿cómo puede ati Satanás satani echar yoshobora fuera a ate Satanás? gusenda satani Si un reino está ubwami iyo dividido contra sí bwitandukanije mismo, ubwabwo tal reino ubwo no bwami puede permanecer. ntibushobora kurama Y si una casa está dividida contra inzu sí misma, niyitandukanya tal ubwayo casa no iyo puede nzu permanecer. ntizoshobora kurama Y si Satanás kandi se satani levanta contra sí namba mismo yihagurukiye y se divide, no puede akitandukanya permanecer, ntashobora guhangama sino que ha ahubwo llegado su fin. arahera Escribe Apocalipsis 17, yandika ibyahishwe del 11 al 17 18. 11 kugeza ku 18. Ninguno puede entrar en la kandi casa nta del muntu yoshobora devorador kwinjira mu y nzu saquear y'umuntu sus w'inkomezi bienes kumusahura si ibintu antes no le ata, atabanje kuboha y wa entonces munyenkomezi podrá maze akabona saquear su casa. kumusahura ibyo mu nzu yiwe. Pueden tomar asientos, murashobora gufata ibyicaro los que están de byanyu pie, y vamos a abahagaze detenernos un momentito reka allí tubanze duhagarike gato y hano vamos a leer en el reka mensaje. dusome mu butumwa La hora es isaha venida, iraje isaha predicado por irageze el reverendo William bwavuzwe na Branham Revera William Branham el 15 de abril del itariki 15 z'ukwa kane mu 1951 yaravuze ku rupapuro rw'umunani dice, yaravuze ngo igihe kimwe los hijos hebreos abana cuando fueron b'abaheburayo transportados igihe hacia Babilonia, bimurirwa i babuloni el mwumvirize tiempo vino cuando igihe ellos tenían que carageze pararse aho bo con lo batereza que era guhagarara mu correcto. by'ukuri El rey había hecho umwami una proclamación, yari yasinye itegeko y él dijo que yari cualquiera yavuze que no se yuko umuntu inclinara wese a esta atunamira imagen kijya debía ser gishushanyo arrojado c'ibuberi al fuego ardiente. yuko aterwa mu El muriro tiempo waka vino para que igihe Sadrach, carageze rero Mesach, kugira ngo Mesach Shadraki y Meshake na Abudinego Abednego mostraran sus colores y berekana su ibara fe en ryabo Dios. ukwizera Así que bizera ellos le Imana voltearon nuko su rero espalda a la bo imagen. bateye ibitugu ico Ellos gishushanyo dijeron, baravuze nuestro bati Dios puede Imana yacu liberarnos irashobora del horno kuturokora ardiente, ikadukura mu itanure pero ry'umuriro nunca nos ariko inclinaremos a namba cualquiera ntituzigera de sus twunamira imágenes. igishushanyo na Allí kimwe estaba esto. Un byari biri momento, ngaho la harabayeho temporada igihe estaba allí. ico gihe Así que carageze entonces el tiempo nuko rero vino que ico gihe cuando iba a caraje aho arrojarlos bari al horno bagiye ardiente, kubaterera mu itanure quemar ry'umuriro esa religión y sacarla baturire de iryo ellos. dini nuko Eso es lo que el babakuremwo diablo trata de ivyo nivyo hacer todo sekibi el tiempo. agerageza gukora igihe Quemarte cose con algo, kuguturiza hacer ikintu que usted runaka esté más agatuma enfermo wewe cuando se abrace worwara con mu gihe usted, bagusengeye hacerlo pensar que ha agatuma perdido su wiyumvira yuko experiencia con watakaje Dios. ubunararibonye Él le n'Imana está mintiendo. wewe ariko El tiempo arabesha viene igihe cuando usted kiraje tiene que aho wewe pararse en la utegerezwa palabra guhagarara de mu Dios, ijambo ry'Imana pararse solo. ugahagarara wenyene Pero cuando venga ese ariko tiempo, ico gihe niyo párese. caza hagarara Tiene que haber un tiempo hategerezwa en kuba que igihe tenga que separarse ubwo a sí mismo utegerezwa entre sus kwitandukanya wenyene sentimientos ubwawe y hagati su fe. y'ivyiyumviro vyawe Ese es n'ukwizera el kwawe tiempo que es en esta noche. ico nico gihe El tugezemwo tiempo muri iri vino joro cuando igihe esos hijos caraje hebreos tuvieron aho abo que bana sacar su b'abaheburayo testimonio batereza con gushinga fuego intahe yabo ardiente. no mu Yo muriro puedo waka verles esa ndashobora mañana. kubabona mw'ico Veamos eso gitondo reka inmediatamente. duhite Yo turaba puedo tubiraba verles esa ndashobora mañana. kubona mw'ico Había gitondo venido un gran tiempo en hari Babilonia. haje igihe El gikomeye rey cyane dijo, babuloni umwami ahora aravuga bien, ati tenemos rero aquí murabe algunos aha fanáticos turafise y abantu ellos nos bakavya están bakarenza urugero causando un kandi pequeño bariko problema baraduteza con su ibibazo religión. runaka mu Así idini que ryabo nuko rero construiremos un horno de reka fuego aquí y lo calentaremos ducane 7 itanure veces más ry'umuriro de ngaha lo que jamás haya tugenyegeze estado incuro caliente. ndwi Y kurusha lo uko ryari quemaremos risanzwe y rimeze sacaremos nuko eso de él. tubaturire ivyo bintu ¿Podría usted tubibakuremwo mbega imaginarse wewe woshobora quemando al kwiyumvira Espíritu Santo y guturira mpemu sacándolo de un yera hombre? ukamukura mu No muntu puede ser hecho. ivyo ntibishoboka Note, yo murabe puedo ver al rey ndashobora sentarse kubona a sí umwami mismo yicaye sobre un trono. yicaye ku ntebe y'ubwami El tiempo vino. igihe Ellos caraje quemaron
bo baturiye abo bana ba Isirayeli, abo bana b'Abaheburayo, babashira imbere yaho, batangura kubajana baberekeza aho bari bagiye kubatiburira muri iryo tanure ry'umuriro. Ndashobora kumva Shadurake abwira Meshake ati, mbega wewe mu by'ukuri wasenze neza? Rimwe na rimwe iyo Satani acanye umuriro dutegerezwa guhagarara tukigenzura. Ati, mwami, ku by'ukuri ndakwizera. Ndashobora kumva Shadraka avuga ati, ego byose ni sawa, nasenze neza. We yaravuze ati, urashaka gusubira inyuma musore? Toya, reka tugende gushinga intahe yacu, tuyishingishe ubuzima bwacu, turiteguye. Ndashobora kumva umwami Nebukadineza avuga ati, nimwunamira ico gishushanyo, ati ibyo ndabikuraho. Oya, twafashe ino nzira, twemeye gusuzuguranwa n'umwami, reka tubandanye. Igihe caraje ciyo ngingo, gusa hari hasigaye iminota mikeyi. Benshi muri mwebwe mwicaye ngaha muri iri joro mumeze uko nyene, ibibazo byo mu mutima, mubohewe kuri iyo ntebe ndetse no kwizo mbago n'ibindi. Gusa hasigaye iminota mikeyi muri kino gikorane. Fata ingingo yawe, igihe caraje kugira ngo ufate iyo ngingo. Canke wewe uzokwizera ivyo nakubwiye ko ari ukuri kandi ko Imana yakwanditse muri Bibiliya, canke ubandanye ugendera mu ivyo bintu wari urimwo. Ariko igihe caraje. Ndashobora kumwumva avuga ati, ni sawa, mubandanye mugende. Ubushuhe bwari butanguye kubagirira nabi. Nimugire ikibazo, wewe umwemeye muri iri joro nk'umukiza wawe, Satani yogushira ko ubushuhe ejo. Ntugire ikibazo kubijanye n'ivyo. Yegomeye mugenzi, baba batanguye kugenda begereza. Ndashobora kumwumva avuga ati, ni ivy'ukuri wasenze? Tego, ni sawa. Bahagaze ngaho ku ngazi, umwe muri bo batangura kumva bacitse intege, nk'uko mengo bagiye kuwinjiramwo. Minota mikeyi ndashobora kubona abarinzi bari ngaho bafashe amacumu kugira ngo babaterere mu itanure ry'umuriro. Ryari rikaze incuro 7 kurusha iryari risanzwe rihari. Murabe, aha turiko turasiga ikibaho ngaha, duhindukize kamera kuri uru ruhande. Buri gihe iyo hari ikintu kiriko kiraba hano, hari ikintu kiba kiriko kiraba hariya hejuru. Buri gihe hari impande zibiri kuri ivyo, mwe murabizi. Iyo Satani ari mu gikorwa, Yesu nawe nyene abari mu gikorwa. Ndetse uwo wewe wizera, uko niko nawe uzoheza ukagenda. Ni wizere Kristo. Murabona ivyo we avuze ngaho. Kandi uwo wewe wizera, uwo wemerera ukwizera, uwo wizera, no kuvuga ngo wizeye sekibi canke ukizera umwami. Aho bo bashaka umwami Nebukadineza yashaka ko bonamira ico gishushanyo. Aho rero baba bariko barizera ico gishushanyo, no kuvuga ngo umwasi w'Imana sekibi. Ariko bo bari biteguye gushinga intahe yabo bakoreheje ubuzima, bagashingira intahe umwami. Mu gihe muri ino nzira, mwe murabizi, ndashobora kumubona yicaye hariya hejuru mu cubahiro na ya myambaro y'ubuherezi imukikuje irya nino, ariko araraba hasi. Mbona haje iburyo bwiwe umumarayika akomeye cane, izina ryiwe ni Gaburiyeli. Umumarayika akomeye cane yaje yirukanga asokora inkota yiwe, aravuga ati, mwigisha, ati, waravye Babuloni hariya epfo, abantu bawe bariko barafata igihagararo, bariko baraguhagararira hariya hepfo. Isaha yaje kugira ngo bahagarare mu kibanza cabo, kandi bariko barafata ikibanza cabo. Ariko bari abantu benshi bahariya bagiye kubaterera mu itanure ry'umuriro. Reka nje hariya, nuko nk'uburya nzu yose acandika ngo Gaburiyeli iburyo bwiwe. Ndizera ko yari gushobora kubikora. Igume mugenzi, yavuze yuko azotuma abamarayika biwe bagakora ivyo bintu, kandi ndizera yuko abamarayika b'Imana bashagaje irya nino y'abamwubaha bakabarokora. Ndashobora kumva umumarayika Gaburiyeli avuga ati,
ndamanutse hariya hepfo mfute babuloni ku ikarata y'isi nundeka nkaja hariya. Ati wabizirikanye wavyumviriye. Ndashobora kumva umwigisha avuga ati ego me Gaburiyeli, ati wuri umumarayika akomeye cyane w'igitangaza, waranyumviye kandi uhora iburyo bwanje uhereye umunsi nakuremye, ariko sinokureka ngo ugende. Gusa sinoshobora kureka ngo ugende. Yandika ngo Gaburiyeli ari iburyo. Yaciye kandi yandika ivyo. Nuko nabonye haza ku rundi ruhande uwundi mumarayika. Mwe muraze ko Imana ifise abamarayika mwijuru bayubaha bayikorera. Ndashobora kubona uwundi mumarayika aje. Nuko aritegereza aritunganya. Izina ryiwe ni Mururazi. Wewe yarubamye imbere y'umwami. Wewe niwe ufise ubugenzuzi ku mazi yose. Ndashobora kumwumva avuga ati mwigisha, hari Babuloni abana bawe bariko barafata ikibanza cabo kandi bagiye kubaterera mu itanura ry'umuriro mwa kano gatondo. Bobo bari hariya. Namye mpagaze iruhande yawe uhereye kuva ukindema. Nije ngenzura amazi yose mu gatikizo k'imbere y'umwuzure. Nuguruye imbizi zikuzimu, nuko nkubura isi yose, nsambagura isi yose n'amazi. Reka nje hariya mwa kano gatondo ndabazimanganye ku mubumbe w'isi. Ndizera yuko yari gushobora gukora ivyo. Mwe ntimubyizera uko? Ndashobora kumwumva amubwira ati sinokureka ngo ugende. Ati wewe wambereye umumarayika mwiza, ariko sinokureka ngo ugende. Ati wabizirikanye? Tegome namye ndabyihweza ijoro ryose. Murabe mutege ugutwi bino bintu byose n'amakuru yose. Mwibuke ko ubwami bw'abanyamahanga buri mu ntambuko y'umwijima yo mwijoro, ariko abana b'Imana bo bari kuri uno munsi mushasha w'ikiringo, mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo. Nibyo ati nabyihweje ijoro ryose bene data. Amaso yiwe yama yahanze kubiwe. Ndazi yuko ariko arandaba, ariko aranyihweza. Wewe ariko araraba ukwizera wowe ufise uko kungana. Ukwizera ufise uko kungana. Ashaka kuraba ikibanza wowe uzofata ico arico. Isaha yaraje rero. Mbega niki ugiye gukora? Yaravuze ati nabihweje ijoro ryose, numvise buri sengesho ryose basenze. Mwibuke Ivyeshuwa 8, marayika afise icotero ca zahabu ariwe yaduze ajanye amasengesho yahawe imavu myinshi kugira ngo ayongere ku masengesho y'abera. We yaraduze mu kugaragara kw'Imana ajanye amasengesho. Nariko ndabona ivyo bintu byose ngaho vyiza bihimbaye biteye igomwe. Nabihweje ijoro ryose, numvise buri sengesho ryose basenze. Mwebwe bamarayika mwambere bamarayika beza, ariko sinobareka ngo mugende, kuko jewe ubwanje ngiye kwigira. Amen. Ndashobora kumubona ahagurutse avuye ku ntebe yiwe. Mwibuke ko iyo ari intebe aho we yamye atwingingirira muri no myaka 2000, kandi igihe ahaguruka akava ku iyo ntebe icinduka intebe y'urubanza. Ndashobora kumubona ahagurutse avuye ku ntebe yiwe, impuzu z'ubuherezi zimukikuje irya nino. Ndashobora kumubona avuga ngo ingo ngaha muyaga w'iburasirazuba, muyaga w'iburengerazuba, uburaruko n'ubumanuko, yose iramwumvira. Ndashobora kumwumva avuga ati nimuze ngaha, na bya bicu bikomeye cyane bigenda ku muvuduko udasanzwe hariya ahari bimwe bivyara inkuba. Ni marayika w'inkomezi wo mu Vyeshuwa 10 niwaza afise kino gitabo kizinguruye mu kuboko kwiwe. Kandi mwibuke yuko mwibuke ko ico ari igitabo gihesha uburenganzira. Kandi uwo ni wasemerera
nk'uko intare yivuga kandi asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Ivyo twaribonye hariya mu vyeshuwe igice c'icumi ukuza kuno mumarayika w'inkomezi. Ndashobora kumwumva ariko aravuga ati nimuze ngaha, bya bicu bigenda ku muvuduko udasanzwe vy'imituragaro hariya hejuru ahari. Ndashobora kubona byose biza vyisuka vyegera ku ntebe yiwe y'ubwami. Arahaguruka ahagarara ngaho, araheza ahamagara ya miravyo irabagirana, aja ku giti c'ubugingo afata amahwa. Mbega byaciye bigenda gute? Ati ngiye Babuloni mw'iki gitondo, abana banje bahagaze neza, nanje ngiye kubahagararira. Murabe guhishurwa gukomeye cyane kuri ngaho, uko turiko twerekwa na Revera William Branham kubijanye no kuzoba ari ukuza kwa kabiri k'umwami mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo. Kandi ivyo byose niko bana biwe, ivyo byose ni kubwawe nanje. Twebwe twafashe ikibanza kibereye, arico ari ukwizera kwacu, twizera ukuza kwa kabiri k'umwami nk'uko byateguriwe inzira na Revera William Branham. Abantu yakuvuga aho twari twagarukirije, reka tubone duhagarare ngaha gato, nuko tubandanye ngaha muri Mariko igice ca gatatu. Twari twagajeje ku murongo wa 48. Habananya kuvuga ngo ndababwira ukuri, abana b'abantu bazoharigwa ivyaha vyabo byose n'ibirogotano byose bazorogota, ariko umuntu wese azorogota kuri mpwemu yera ntahazoharigwa, kandi azoba akoze icaha c'ibihe bidashira. Icatumye avuga atyo nuko bavuze ngo arimwe mpwemu ihumanye. Aho acacapura, aho avuga ngo kuri mpwemu yera yaciye aca akarongo kariko umwami akekeza ku gicapo cibuye rikomeze ifuruka hamwe n'ibihe vy'ishengero. Ako karongo kerekeza ku gihe cibuye rikomeze ifuruka, no kuvuga yuko mwibuye rikomeze ifuruka hazoba hari mpwemu yera hagati mw'ishengero ryiwe. Kandi reka turabe hano imbere gato ikintu. Murabe mu butumwa, harahiriwe abizera batarinze kubona. Bwavuze tariki 12 z'ukwa mbere 1975, haravuga ngo umuntu atanguye kuvuga gwanya, aho niho rero haca haza impamvu yuko izina ryose rifutwa, kuko uriko uravuga ugwanya ikintu udatahura kandi ari ukuri. Kandi ari ukuri, aho niho rero haca hinjira ukorogota kuri mpwemu yera. Ico gituma iyo umuntu adatahura ikintu aranuma, nuko ababikoze neza. Niko Bibiliya ivuga yuko mu majambo menshi buri gihe habamwe gucumura. Imigani 10:19. Kandi kimwe mu vyaha bikomeye cane, nico caha gikomeye kurusha ibindi, ukorogota kuri mpwemu yera. Nijoro twarasomye ahantu mu butumwa bwitwa ngo izuba ryamaze kurasa, aho we yavuga ati ceceka, ibintu nk'ivyo, ati ceceka. Mu vyo bavuga, mu vyo babwira rya nkukuma, kandi we yaravuga ati ceceka, numa. Mu butumwa bwitwa ngo izuba ryamaze kurasa, ivyo twarabisomye ejo. Nuko rero turabona yuko buri muntu wese nubwo yoba yanditswe ngaho arashobora gufutwa mu gihe yogwa muri iryo kosa. Mu butumwa Imana niyo muremyi bwavuze tariki 5 z'ukwa kabiri 76 ngaha kaye Puerto Rico, yaravuze ngo ico gituma twoca bugufi imbere yayo, kuko yo imeze nk'ubutumwa mu buryo bw'inyigisho hagati mw'ihanga ryayo, nk'uko yabisezeranye. Kandi yo iriko iratwibwira mu gitabo c'imirongo, aratubwira ku rupapuro 151 ku gace
350 13:50 dice aravuga ngo así el nuko rero we hallamos y turabona entonces nuko aca dice yandika hermano kuko Branham, así Branham él, avuze ngo nuko rero we tuvuga ngo dukurikirana aca yandika ngo uwatumwe así él nuko rero we enviado allá, uwatumye porque cuando un hombre tubona viene yuko iyo enviado de umuntu Dios, aje o arungitswe enviado de Dios, n'Imana con yateguwe el verdadero, n'Imana así dice el afise Señor, niko el umwami agize mensaje by'ukuri y el mensajero ubutumwa hamwe son n'intumwa ni uno, umwe y el mismo, nico y kimwe el mismo, nico porque él es kimwe enviado para kuko we representar, aba arungitswe así kugira dice el ngo Señor, ahagararire palabra uko por niko palabra. umwami agize ijambo Así ku que él rindi y su nuko rero mensaje we son n'ubutumwa el mismo. bwiwe nico Un kimwe hombre denominacional umuntu wo mu debajo de idini auspicios umuntu denominacionales, agendera él y la iglesia mu son mikorere uno. y'idini we n'ishengero Un ryiwe teólogo n'umwe debajo de teología umunyatolojiya muri hecho por teolojiya alguna yiwe denominación, yashizweho él y n'idini su runaka mensaje son we uno. n'ubutumwa bwiwe Iglesia de n'umwe teología, un ishengero rya teólogo. teolojiya umunyatolojiya Eso es ibyo correctamente. ni iby'ukuri ibyo birumvikana nuko rero iyo umuntu aje afise uko niko umwami agize we n'ubutumwa bwiwe n'umwe nico kimwe igihe Eliya nawe yaza afise uko niko umwami agize we n'ubutumwa bwiwe babaye umwe neza neza nka Yesu igihe yaza we yari ijambo Yohana 1 nuko rero ijambo ry'Imana hamwe n'intumwa y'igihe babaye ikintu kimwe igihe cose bamye arico kimwe rero murabona aho nshaka kugera navuganye namwe mwa kano gatondo mu buryo bufoboye kumbure mbega ntibubona ubutware bw'Imana nzima mw'ishengero rizima umugeni abagwaye barakira abapfuye barazuka ibimuga biragenda impumyi zirabona ubutumwa bwiza buraza mu bubasha kuko ubutumwa hamwe n'intumwa nico kimwe ijambo riri mw'ishengero mu muntu yandika ku ruhande ngo mu ntumwa acacapura ngaho piramide hamwe n'ibihe by'ishengero abandanya kuvuga ngo aha mu butumwa Imana niyo muremye we ariko arihishurira ariko aribwira ihanga ryiwe nico gituma atana kimwe twovuga tugwanya igihe na kimwe ico tudatahura turaceceka kuko umuntu wese arashobora kurenga umurongo kuko ikisi igikorwa c'umuntu n'umwe ahubwo ni ibikorwa by'umwami bwiwe ubunyene mu buryo we ariko arabikoramwo mu buryo ariko arabigenderamwo kandi iki ni kiringo cande campwe mu yera kandi mwibuke hariya muri bariko yaciye acapura mwibuye riko bizifuruka akarongo k'umwampi ahavuga yuko ukurogota buri muntu wese arogota kuri mpwe mu yera ko atazoharigwa haba muri iki kinjana canke mu rubanza ruhoraho no kuvuga ngo haba no mu gihe kizoza niko ahandi havuga acacapura ibuye riko bizifuruka kuko turi mu kiringo campwe mu yera kandi ni mu gihe aho buri muntu wese ashobora kugwa mu ikosa ryo kurogota kuri mpwe mu yera kandi ntazobabarirwa muri iki gihe canke mu gihe na kimwe ntazobabarirwa mu rubanza rwaje mu buryo bw'impwemu aho aba yamaze gutsindwa n'urubanza yakatiwe kandi ntazonababarirwa mu rubanza ruzoza urubanza rugaragara ruboneka cyo gituma hariya ku murongo wa 19 mu gice cya 3 muri Mariko yaravuze ngo yaravuze ku rubanza ruhoraho no kuvuga ngo ugo rubanza ruzoza ku iherezo nga naho aratubwira yuko mw'ubwo rubanza urwo rubanza rugaragara rusanzwe yuko naho nyene atazobabarirwa naho nyene azoba yamaze gutsindwa ntazigera ababarirwa n'igihe na kimwe nuko rero uko bigenda ngaha ni niko bizogenda hariya mu butumwa bwitwa ngo kwegeranya abatoranijwe urupapuro bwavuzwe itariki 30 z'ukwa mbere mu 82 muri Valencia yaravuze ngo turazi yuko buri muntu wese yerekana igikorwa c'Imana akacerekana nk'igikorwa ca sekibi aba ariko yikwegera akaga ko kurogota kuri mpwemu yera aba ariko arakora ico gikorwa abantu benshi baravuze bati ni mpwemu mbi bati ni mpwemu ya Yezebeli ariko ni mpwemu w'Imana kandi uko niko inshuro nyinshi berekana Yesu kandi byongeye na Revera William Branham nawe nyene bamwerekana uko murabe ngaha mw'ubutumwa nyene isaha iraje irageze murabe
uwari karakora akorera mu buzima bwa Mwendata Branham, kandi abantu benshi ntibatahura ko canke ntibigeze batahura ko yari mpwemu w'umwami, mpwemu yera, ko ari we yari karakorera ngaho, kandi benshi bararogose barogota kuri mpwemu yera uwari ari muri Mwendata Branham, biyumvira ngo bavuze nabi Mwendata Branham, biyumvira ngo ni Mwendata Branham bariko barabwira nabi ngo niwe, ngo yari we, ariko yari mpwemu yera. nk'igihe yamwugarana mu maso umugore wa Mwendata Branham igihe kimwe, kuko atarakariye umwana wiwe Yozefu kubw'ikintu yari yakoze, we ivyo ntaco vyamubwiye, ariko Imana yo ntivyayinezereye, kuko yari mpwemu yera, niwe yarari muri Mwendata Branham. Kandi mwe murazi iyo nkuru, haravuga ku rupapuro rwa 14 mw'isaha irageze. Mwendata Branham aravuga ngo rero kora ibi kuri iyi ncuro. Pawulo yaravuze ngo nimunyigane nk'uko nanje nigana Kristo. Namba mpwemu w'Imana uwaje kuri jewe muri iri joro akavuga yuko navukiye ngaha ku isi kugira ngo nsengera abarwaye, yandika ngo ES, ni kuvuga ngo mpwemu yera, yuko nzosengera abarwaye ku isi yose. Murabe uwagiye agendera Mwendata Branham, uwagiye mwari iryo joro akamubwira ibintu byose yavuze, yari mpwemu yera. Ndiko nkora urugendo kumbure ruzokwira ku isi yose, kandi we yavuze yuko nk'uko nsengera abarwaye ko atakindi no bivuga ko Bibiliya iravuga yuko nibarambika ibiganza ku barwayi bazokira. Yesu yarungitse ijambo ryiwe akiza abarwaye mu buryo bwinshi. Nuko rero igihe namubaza ndamubwira yuko batazonyizera, yarambwiye ati uzohabwa ibimenyetso bibiri nk'umuvugishwa n'Imana Mose, nk'uko nawe yahawe ibimenyetso bibiri. Rero ibi ntivyari ibintu byoroshe kuri jewe kubivuga, kuko ibyo nuko nategerezwa gufata uwo mumarayika mu ijambo ryiwe, kandi naramufashe mu ijambo ryiwe, nawe yarabishingiye intahe uko nyene. Yandika ngo umumarayika, yandika ngo marayika bingana mpwemu yera. Kandi nk'uko ndabakunda bantu bo ngaha, ndashaka kumenya yuko mwebwe mwegereye ngaha, kandi no ngaha haje abari barwaye, bari hariya kwa turiya Dokinga ndetse n'irya nino, bagerageza gukira igituntu, indwara. Umutima wanje uri kuri mwebwe, mbega ingene nipfuza ko banamwakize. Ku by'ukuri ivyo ndavyizera mw'iri joro. Iyo Yesu Kristo aza kuba ari ngaha, iyo aza kuba ari ngaha agasengera rino sinzi ry'abantu, nuko umwe wese muri mwebwe akizera ivyo bagahuza, Imana yari gukiza umuntu wese muri ino nyubako izobikora. No kuvuga mwibuke ivyo bizoba muri iyo ntambuko ya nyuma yo gushitswa kuyerekwa gihema, aho bazoba bariko barakira ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bakira indwara zitandukanye, kandi indwara ikomeye cyane izokizwa ikiremwa muntu mu kiremwa muntu mu bwo batoranijwe, aribo bahagaze bagafata ikibanza cyo kwizera mu kuza kwiwe no gukira k'umubiri wabo. No kuvuga ngo Imana izobaha umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Aho niho rero ako kazoba aragakiza mu mwuzuro, kuko umwe wese azoba ahuje na mugenzi we, bazoba bahurije ku kintu kimwe, nk'uko bari bameze hariya babanje 120 mu cumba cyo hejuru ku munsi wa Panekoti. Murabe
en el Evangelio mu butumwa bwiza según San Mateo, bwa Matayo capítulo igice 26, verso ca 26 63, umurongo wa 63 nos dice, haratubwira ngo mas Jesús ariko callaba. Yesu arihorera. Entonces el sumo sacerdote Umuherezi dijo, mukuru "Te aramubwira conjuro ati por el Dios viviente ndakurahiye que Imana digas nzima si eres tú tubarire ko ari el wowe Hijo de Kristo umwana w'Imana." Dios. Yesu aramwishyura ati urarivuze, Y además os digo yamara que ndababwira desde yuko ahora uhereye veréis ubu al Hijo del muzobona Hombre umwana sentado w'umuntu a la yicaye diestra iburyo del poder bw'ububasha de Dios, aje mu viniendo bicu en las nubes byo del ku cielo. ijuru. Miren, Murabe, ¿dónde Jesús estaría sentado? mbega Yesu yari kuba yicaye hehe? Iburyo bw'ububasha Y viniendo bw'Imana en las nubes del cielo. aje mu bicu byo ku ijuru. Nos Aho habla y escribe haratubwira acandika ku ruhande ngo Apocalipsis 10, ivyahishije 10 del 1 al 11, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa y 11 na 11 11 kuva ku murongo wa gatatu kugeza ku w'indwi, del Hijo del Hombre. ariko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika Y si biwe. van al libro de citas, Kandi en la página, tugiye mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rw'ijana na 50, vamos a ver aquí, katurabe hano 127, ijana na 27 dukosore párrafo 127, agace k'ijana na 27 ni ku rupapuro rwa 16 canke 17, rupapuro rwa 17 dice, haravuga ngo párrafo 127, agace k'ijana na 27 haravuga ngo sentado a la mano derecha yicaye de mu la kuboko majestad. kw'iburyo ¿Qué k'ububasha. quiere decir mano Mbega derecha? ukuboko kw'iburyo bisobanura iki? Si uko Imana ifise ukuboko kw'iburyo kandi ko hari umuntu yicaye ngaho. Mano derecha Ukuboko significa kw'iburyo el poder, bisobanura la ububasha autoridad. n'ubutware. Y la autoridad, Arafise todas ububasha las cosas en ku el bintu cielo y byose en la tierra. mu ijuru no ku Y isi. escribe la Aca mano yandika derecha. ngo ukuboko Es kw'iburyo igual, bingana poder, ububasha autoridad. ubutware. Y dibuja una pirámide. Aca acapura Y piramide, en la pirámide abajo muri escribe, piramide hepfo aca yandika ngo Mikaheli, o sea, el arcángel ni kuvuga ngo Miguel. umumarayika mukuru Mikaheli. Kandi mwibuke Que ko Miguel, Mikaheli, el hermano Branham dice allí, Mwidata Miguel Branham yavuze yuko Mikaheli Acá nos está yari diciendo Kristo. Ngaha naho ariko aratubwira que veréis al ko Hijo del Hombre sentado a la bazobona umwana w'umuntu del yicaye poder de Dios. iburyo bw'ububasha Y bw'Imana las nubes del cielo. aje ari mu Ahí bicu nos byo muestra ku ijuru. su segunda venida. Aha twereka ukuza kwe kwa kabiri. Recuerden que Mwibuke yuko ku musozi wo guhindurirwako habonetse a Jesús, Yesu. a cada lado, Muri buri ruhande haboneka Mose na Eliya, aribo bashushanya abamarayika bakuru Mikayeli na Gaburiyeli. pero Ariko al final, ku iherezo, luego de nyuma yo todo kubona eso, lo ibyo cual byose representaba allí, arivyo byashushanya ngaho como Dios estaba allí mostrando ingene Imana el yariko yerekana cumplimiento ukuzoba gushitswa kukuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, a Jesús solo. babonye Yesu wenyene. Sigue diciendo, Habananya kuvuga ngo el verso 65, murongo 65, entonces el sumo sacerdote ubona umuherezi rasgó su mukuru vestidura yitantamurira ko diciendo, impuzu ziwe "Habla de más. atararogose. ¿Qué más necesidad tenemos Turacaronderera de iki He ivyabona? aquí ahora mismo, Ehe nosotros muriyumviye seguimos una fe. ingene arogose. ¿Qué os parece?" Mugira ngo iki? Y respondió, Nabo baramwishyura, respondiendo nabo ellos, baramwishyura "Es bati reo de muerte." akwiye gupfa. Miren cómo Murabe eso ingene va a ocasionar ivyo bizotuma que en el fin ko del tiempo ku iherezo también, ry'ibihe naho nyene en esa manifestación muri kuno de la kugaragara venida del Hijo del kukuza Hombre, k'umwana se w'umuntu muri no ntambuko de el no ntambuko cumplimiento de los yo dos gushitswa olivos kw'imyera de y'ibiri Elías, kwa Mose na Eliya, va a haber algo hazoba que los ikintu va a motivar kizoba motiva, kizoba kabura, nuko bazohuza bo nyene ubwabo yuko uwo akwiye kwicwa. Turabona hariya mu vyeshuwe 11 murongo wa gatatu ukabandanya, igihe bo bari bahejeje gushinga intahe yabo yuko igikoko caduze kibagaba ku gitero kirabica. Kandi muri iyo mirongo migufi, muri iyo mirongo mike, hakoraniyemwe ibintu byinshi bizaba biriko biraba, arivyo tubona rimwe na rimwe mu nzozi zerekanwe biciye muri Mwidata Branham, hariya mu gihe ca Mwidata Branham, nkawa mushiki wacu yarota za nzozi igihe Mwidata Branham yari kamanuka ava mu modokari yururuka, avuga yuko ishengero ryari ryateguye byose, no kuvuga ko ari hagati
mugikorana ibintu nk'ivyo aho ivyo bizoba biriko birashikirizwa canke mu buryo bucanke buriya mu buryo runaka ivyo bizoshitswa nk'uko Imana yavyerekanye hariya mwazanzoze, kuko yavuze yuko mpwemu yera yaciye amubwira ati ivyo si vy'ubu, ivyo nivyo hanyuma. No kuvuga ko hazoba ikintu bo bazogira ukugusigwa n'uburinganire bwa gatanu barongowe na Sekibi Satani, ari wazosiga abo bantu kugira ngo bakore ubwo bwicanyi nka bya bintu nyene vyaba mu gihe ca Kayini, ari we yishe mwene wabo Abeli. no kuvuga ngo bukomeza kuba ari bwa bwicanyi nyene, kandi n'abantu bamaze kumenya yuko badafise ihigwe canke bataranabimenya, amazina yabo arapfutwa. Harashobora kuba ikivange ngaho hagati y'abatanditswe, abatizera hamwe n'abigira bizera. Amazina yabo yanditswe, ariko mu gukora ivyo bazoca bafutwa. Ivyo bintu byose birashobora gutuma, birashobora gukorwa n'iyo migwi ibiri. Iyo migwi ibiri akaba ariyo ihumekerwa, kuko ninde yarazi neza Yesu? Ni Yuda. Yamara nawe ngaho no kuvuga ngo yarazi aho bakoranira, yarazi aho yarari, ivyo vyose, kandi we izina ryiwe ryari ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Kandi mwumvira ikintu kimwe, we igihe yatanga umwami, kuko ugutuma umuntu kwica uwundi ahanwa co kimwe n'uwamwishe, ugutegura iyo nteguro yose ya Sekibi hamwe n'abategura bose kugwanya igikorwa c'Imana ca mpwemu yera akora hagati mw'ihanga ryiwe, ni mpwemu za Sekibi nizo zinjiye muri abo bantu, kandi ntibazotahura, ntibazobimenya Sekibi atarabavako, nuko basigare ari nk'ibikamvugwa. Nuko niho rero bazotahura ivyo bakoze. No kuvuga yuko Yuda yaratahuye ivyo yakoze akiri muzima, akiri muri urya mubiri, akiri muzima yaratahuye ivyo yakoze, aca aragenda ariyahura. Bazotahura abo bose bamye bagwanya umugambi w'Imana muri kino gihe ca nyuma, ariko bazoba bamaze gucegwa, hazoba harenze. Murongo wa 37, buno bamuvuma amate mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi baramubingura bati, yewe Kristo dupfindure, ninda gukubise. Kandi mwitegereze aho batisonerera, bariko baranatwenga Yesu. Igitangaje baranamutwenza, baramunegura. Mwedata uriye mabandanya kuvuga nk'ubutumwa kwegeranya batoranijwe, aravuga ngo ntidushobora kwitiranya ibintu by'Imana hamwe n'ibintu bya Sekibi. Dutegerezwa kuba abanyakuri, kandi dutegerezwa guhangana no kuri kw'ivy'Imana yasezeranye muri ino misi yacu. Ntidukwiye kuba turiko twikura ko umwitwarariko dufise. Dutegerezwa guhangana n'uwo mwitwarariko, kuko umwe wese muri twebwe arafise ivyo ategerezwa gukora imbere yo kugaragara kw'Imana. We ntiwoja kuvuga ivyo abandi bavuga, wewe utegerezwa wewe ubwawe guhangana n'ivy'Imana iriko irakora mu gihe uri kuraba bamwo, hanyuma ukavyemera canke ukavyanka. Ico gituma ivyanditswe bitubwira yuko buri muntu wese Imana izomubaza ivyiwe. Ntuzoshobora kuvuga ngo ubundi niwe yatumye uzazanirwa, canke ntiyakwemereye kugira ngo wakire ukuri ko mu gihe cawe. Wewe ni gufise uwo mwitwariko, kuko urafise amahitamwo, kandi ayo mahitamwo nta numwe ashobora kuyakwaka. N'Imana ubwayo ntishobora kukwaka amahitamwo yaguhaye, kuko yaguhaye ayo mahitamwo uwo mwidegemvyo kugira ngo uhitemwo ibintu vy'Imana. Ariko wewe urashobora kuvyemera canke ukavyanka, canke utabitahuye. Nk'uko twamye tubivuga inshuro nyinshi, namwe data William inshuro nyinshi iravuga ngo ucuceceka,
bandanya kuvuga ngo nk'ubundi butumwa ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo bwavuze tariki 22 z'ukwa gatandatu mu 2000 muri Chicago. Yaravuze ngo kandi nk'uko Mose atahariwe kandi ntiyemererwa kujabuka mu gihugu c'isezerano, ni nako atazoharirwa umuntu wese azohaguruka agwanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero murabe ibi birakomeye cyane. Aravuze ngo rero ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzogira intambako zitandukanye arizo tuzovuga ikindi gihe, kandi hazoba ari mu gihe cya nyuma guhaguruka ugwanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuvuga ugwanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo azoba ari kurogota kuri mpwemu yera. kandi byo reka tubigarukirize ngaho. Ikindi gihe nzobasigurira uhereye mu ntambuko yihe canke mu gaca kahe kukuza kwa kabiri kwa Kristo, aho ivyo bizoharurwa nk'ukurogota kuri mpwemu yera. kandi byo reka tubigarukirize ngaha byose tubinume, kugira ngo ikindi gihe Imana izotwemerere gutahura iryo banga ngaho, kandi ririko riramenyekana, ririko riravugwa muri no misi ya nyuma. Iryo banga ivyo yavuze yuko ikindi gihe azobivuga biriko biravugwa mu buryo bugaragara neza bufoboye, kugira ngo mutahure igice kihe c'ukugushitswa aho ivyo biharurwa nk'ukurogota. Mu bice mwenda Branham yavuze ku rupapuro rwa 22 mu gitabo c'imirongo, aho aratwereka intambuko yariyo, aho murabe ku rupapuro rwa 22 aha aratubwira ikintu twaragisomye inshuro nyinshi, namwe data William yaragisomye inshuro nyinshi, ariko murabe ingene byo byose biza gushitswa mu mwuzuro muri na misi turiko turabamwo. Urupapuro rwa 22 agace k'ijana na 183 haravuga ngo umwana w'umuntu uba ariko arihishura ari mu ijuru. Yandika ngo umwana w'umuntu, ubuntu n'urubanza. Acandika ngo hamwe na Eliya azoza inyuma y'igihe runaka gamwenda Branham n'ubu. kandi ndipfuza kutabari jewe nokora ibi muri iki gikorane. Ndashaka yuko mpwemu ari muri mwebwe watanzwe n'Imana ashobore kubasomera ibyo ndiko ndavuga. Umwana w'umuntu yaramaze kuza mu bwiza bwiwe, kandi ariko arihishura wenyine ubwiwe. Haraciye imyaka myinshi yihishurira ishengero ryiwe mu mbabazi ziwe, agigisha ukugaragara kwe gukomeye, akora vya bindi nyene yakora igihe yarari ngaha ku isi, yihishura wenyene ubwiwe nk'uko yabikoze kwa Aburahamu imbere y'akagatikizo. Yaraje ubu mu mbabazi ziwe yihishura wenyene ubwiwe, yihishurira ishengero. Yandika ngo yaje mu buntu bwiwe, mu bwiza bwiwe. Yaraje mu bwiza bwiwe. we yaraje ubu mu mbabazi yihishura wenyine ubwiwe, yihishurira ishengero. Baratwenze bamuhindura nk'umusazi, ntibamuha agaciro. Inshuro ya kabiri acapura ibuye rikomeze furuka, ndetse acandika ngaha ku nshuro ya kabiri yanditse ngo mu kiringo ca gatatu aho azokongera kwihishura. Acandika ngo ibyahishuwe 19:11-21, ariko kuza kugendera ku farasi y'igitare mu byahishuwe 19. Inshuro ikurikira azo kwishura wenyine ubwiwe hazoba ari mu urubanza rwo ku isi, hamwe n'amahanga yibagiye Imana acumura ku buntu, ahubwo ku munsi w'ubuntu. Yandika ngo ikiringo ca kabiri, ahubwo yandika ngo Eliya na Mose yihishura ari mu ijuru umwana w'umuntu. Acandika kandi ngo umwana w'umuntu yihishura inshuro zibiri. No kwijana 186
aravuga ngo uwo yirutse mu gisagara aravuga ngo nimuze murabe umuntu yambwiye ibintu nakoze byose, mbega uyu si we Mesiya? kandi we ntiyari bwigira ko ari ibyo umunyamahanga. kubera iki? kubera ko yari yabiretse kugeza uwo munsi. nibyo avuga hano, mu minsi aho umwana w'umuntu azokwihishura ari mu ijuru. ariko arihishura yandika ngo muri Eliya, ariko arihishura wenyine ubwiwe, yihishurira ishengero mu mbabazi inshuro ikurikira. aho yihishura wenyine ubwiwe yandika ngo muri Mose na Eliya. hazoba ari mu gatikizo yandika ngo ikimatero cya 6. kuri abo banse ubutumwa yandika ngo Eliya na Mose. banakuvuga mu Data William. kandi imbere yaho ni kuvuga aho tuzomenya, aho twaramaze kubona mu gice kihe n'intambuko iyo ariyo cyangwa intambuko iyo ariyo, nk'uko yabitubwiye ngaho ati ikindi gihe nzobasigurira intambuko iyo ariyo cyangwa agace kariko ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, aho ibyo bizoharugwa nk'ukurogota kuri mpwemu yera. kandi twamaze kubona uhereye mu ntambuko iyihe cyangwa agace kahe byaharuwe nk'ukurogota. abana kuvuga ngo ariko imbere yaho twirinde, kuko urutare ariko Kristo mu kuza kwe kwa kabiri ruzoduha amazi y'umubiri musha, nk'uko mu kuza kwe kwa mbere yaduhaye amazi y'umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa 6. mu kuza kwe kwa kabiri azoduha amazi y'umubiri ufadika uhoraho udapfa utabora kandi uhawe ubwiza. ayo niyo mazi azoduha muri kino gihe cya nyuma, ku iherezo rya zino nyigisho zose ziriko ziratangarizwa mu ishengero ry'iwe, zivuye mu ihema nini Karupa Katedrale, zivuye ahantu aho Imana izo biri kirigaragariza ku iherezo, yigaragariza mu ishengero ryayo mwa bino bitangaza n'utwumiza mpuzamakungu. ari byo bizozana nk'uko mejeje kubivuga mu kanya, bizozana agakiza, gukira indwara mu bantu bose bazoba bariko baraca mu kumba gato k'imbaho. kandi uko gukira indwara kuzuba kuriko kurakorera mu baterejwe n'Imana bose. no kuvuga ngo namba mu guca ngaha imbere mu kumba gato k'imbaho, reka tuvuge ati muri no ntambuko yo gukira indwara ku bantu bazoba bariko binjira mu muryango umwe basohokera mu wundi, muri kuno gukira indwara kuzoba kuriko kuragaragara kuboneka ku rwego mpuzamakungu, kuko ibyo byose bizorungikwa amajwi n'amashusho. ibyo bizoba biriko birashinga intahe ryo gukira indwara mu mwuzuro kuzogirwa n'ishengero mugeni ry'umwami, agakiza mu mwuzuro k'ishengero mugeni ry'umwami. byose bizoba biriko biraba bibera mu gihe aho hazoba hari ibintu byinshi bikenewe mu biremwa nk'abantu. ubutumwa twitegurira ugushitswa ko buvugishwa bwavuze tariki 18 z'ukwa gatatu muri 2012 ngakaye Puerto Rico yaravuze ngo nuko rero ni ngombwa yuko twokwitegura kugira ngo tumwakire mu kuza kwiwe muri kino gihe cya nyuma, kugira ngo tumwakire mu gushitswa ko buvugishwa bw'iki gihe cya nyuma. wazoba ariko arashitsa ubuvugishwa bwinshi muri kino gihe kurusha ubwo yashikije mu bihe byaheze, nk'uko yashikije ubuvugishwa bwinshi mu kuza kwe kwa mbere kurusha ubwari bwashikijwe imbere yo kuza kwa mbere kwa Kristo mu kiringo cy'ibyagezwe. hariho ubuvugishwa bwinshi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo kurusha ukuza kwa mbere kwa Kristo. ukuza kwa mbere kwa Kristo hariho ibintu byinshi byakuranga kugira ngo umuntu ashobore kumenya ikibanza aho bizobera, aho Mesiya azovukira, umuryango azoturukamwo. yari kubyagwa n'umwigeme w'inkumi akomoka mu mwami Dawidi, yari kuvukira i Betelehemu Yudaya, i Betelehemu nubwo yaba mu kindi gisagara, ariko hanyuma mu kuvuka yari kuvukira i Betelehemu Yudaya. mu yandi majambo yari kuba ukomoka mu mwami Dawidi, kandi ibyo byasobanura yuko azoba ari umwami umuganwa mu nzu ya Dawidi. ndetse kandi hariho n'ubuvugishwa bw'ubukozi bwiwe, hariho ubuvugishwa bw'urupfu rwiwe, uguhambwa no kuzuka kwiwe. muri iyo myaka 3 n'igice y'ubukozi bwiwe yashikije ubuvugishwa bwinshi Kristo kurusha imbere iyo myaka 30 kabandanya. no kuvuga ngo
kuva mu myaka 30 yashikije ubuvugishwa bwinshi, kuva ku myaka 30 kugeza ku myaka 33 y'amavuka, kurusha ubwo yari yashikije imbere y'iyo tariki. Yashikije ubuvugishwa bw'ubucunguzi bw'ikiremwa muntu, ubuvugishwa bwo kubohorwa kw'abana b'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu bwami bw'umwijima. Niho yinjiye yanesheje Yerusalemu. Ibyo byose bwari ubuvugishwa bwatereza gushitswa. Rero nubwo Imana aba ari iriko irashitsa ubwo buvugishwa, ntibisigura yuko abantu bose bazokwizera ugushitswa kw'ubwo buvugishwa. Buri gihe hazohaguruka batizera ndetse n'abigira bizera, ni kuvuga ngo abigira bizera kugira ngo bagwanye ugushitswa kw'ubwo buvugishwa, barogote ku gushitswa kw'ubwo buvugishwa, bavuge yuko uko atari ugushitswa kw'ubwo buvugishwa. Buri gihe hazoba urugamba, hazoba intambara, buri gihe gwarahamye kandi buri gihe ruzohama. Rero bizovana n'igice wewe ugiyemwo. Namba ugiye kuri abo bahaguruka bakagwanya, wowe utakaza umugisha uri mu gushizwa kw'ubwo buvugishwa. Uri kuragwanya, utakaza umugisha uri mu gushizwa kw'ubwo buvugishwa. Uri ku ruhande rw'abizera naho, nuko nawe ukaba umwizera ubwo buvugishwa hamwe no gushizwa kwabwo, wewe uzogira umugisha uza muri ubwo buvugishwa buzoba buriko burashitswa. Kandi turashimira Imana kuko twebwe turi ku ruhande rw'umugisha, kuko twebwe turizera kandi duhagaze ukwizera kwacu gushingiye ku gushizwa k'ubuvugishwa, kugira ngo tububone bushikijwe. Nuko tube turiko turabona yuko buriko burashitswa ubuvugishwa bwose bwerekana ugushitswa kukuza kwiwe, ugushitswa kw'ikimatarija c'indwi muri kano gace canke muri no ntambuko iyi turimwo ubu. Kandi ukwizera kwacu mu yandi majambo gushingiye kuri mu kibanza c'ukwizera, c'ukubwizera, no kuvuga ngo turi abizera bona buvugishwa bwavuzwe ubu naho bukaba buriko burashitswa ubujanye n'iki gihe turiko turabamwo. Mu butumwa izuba ryamaze kurasa, hari ahantu ntasomye ejo ku rupapuro rwa 30 imbere y'agace nabasomeye, ariko nashaka naho nyene kuhasoma ahavuga kuri kino gice c'intebe y'umuryango wa Yuda, kugira ngo tubivuge no ngaha ndetse tubigire no mwakiriya kiyago naho nyene birimwo. Ni kuvuga ngo tubihuze canke tubishire ku murongo w'ivyejo. Mwumve ivyo avuga hano ku rupapuro rwa 30. Murabe rero, asangwa mpwemu yazuye Yesu imukuye mu mva iba muri mwebwe byagahe gato, mwebwe mufise ubuzima, murongowe na mpwemu kugira ngo aheshe ubuzima ijambo kugira ngo mugizere. Murabona yuko ari mpwemu w'Imana, ni mpwemu yera, niwe ari muri buri mwizera. Nico gituma dukwiye kubahana buri gihe umuntu na mugenzi we, ntituje mu byo guharira na mwene data n'umwe. Ibintu bikomeza kugenda biraduga hejuru mu gihe biriko birakura. Murabe ku munsi wa Panekoti muri wiwe warahawe ubuzima, ushirwa mu bundi buzima bushasha. Mwiyumvire wa mugwi w'abantu bari bacitse intege. Ndiko ndabatwara umwanya, mwiyumvire mpejeje gushuha, numva bameze neza. Orara, murabe bo bari badendebukiwe, bari bacitse intege, ariko murabe bari bafise isezerano. Murabona, ariko byose byagarukira ngaho bakavuga ati ndabitinya, ntabwo nosohoka hanze ngo nze kumushingira intahe. Kubera iki? Bajya ba musenyeri bakomeye cyane bari hariya n'abandi bose bari hariya hanze, ariko avuga ko bari mu cumba cyo hejuru hariya ku munsi wa Panekoti. Ndafise ubwoba bwo kubikora. Bajya bahereze n'abandi ndafise ubwoba bwo kumushingira intahe. Baratinya kuvuga ko bamwizera. Murabona, murabe bizotuma byongeye muri iki gihe ca nyuma ibizotera ko no gufyondwa, kuko byose byari bishingiye nk'uko kwizera
kw'abizera ukuza kwa mbere k'umwami, ukwizera kwabo kwari gushingiye ku gushitswa kukuza kwa mbere k'umwana w'umuntu, ukuza kwa mbere k'umwami. ni ukuvuga yuko bo bari bari ngaho batinya gusohoka, no kuvuga yuko bizera ko Yesu yari ugushitswa kw'ivyo vyari vyarasezeranye kuwo yari yarasezeranye ko azoza, kandi akaba yari yaravugishijwe n'abavugishwa mu isezerano rya kera. no kuvuga bo bari baramenye ubwo buvugishwa bushikijwe buhawe ubuzima muri Yesu w'i Nazareti. baratinya kuvuga ko bamwizera. nuko tudashobora gukora ibyo, murabona. ariko ako kanya nyene haciye haza mpwemu yera. nibyo, mbega niki bakoze? ntibujijwe mpwemu imbere gusa, ariko yanahaye ubuzima iryo sezerano bari bafise. imibiri yabo yarahawe ubuzima. mbega ibi sivyo bizoba muri iki gihe ca nyuma? ibyo sivyo bizoba ku mibiri yacu ipfa? ibyo nibyo bizoba dushingiye kuri uku kwizera mu gushitswa k'ubuvugishwa, mu gushitswa kukuza kwa kabiri k'umwami. nibyo bizotuma imibiri yacu ihabwa ubuzima, ihindurwa. kandi we ngaho aravuga ngo ntabwo bari bakidendebukiwe namba. rero baciye basohoka ngaho nyene mu maso y'abo bantu. ego me mugenzi, bagabo b'abayuda, namwe mwese mubi Yerusalemu, aho ubwa mbere mbere yuko mpwemu yeraza bo bari bafise isezerano gusa. murabona, abandi mubi Yerusalemu, ibintu mubimenye kandi mwumva amajambo yanje. aba ntibabariwe nk'uko mwiyumvira, ndi umwe muri bo. kandi umwe wese muri twebwe azovuga ati ndi umwe muri bo, ati ndi umwe mu bizera ugushitswa kukuza kwa kabiri k'umwami, nk'uko biri mu rutonde rwo kuza kwiwe, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. ndi umwe muri bo. ibyo ni kandi buri gihe namye ndababwira yuko ibi namba atari byo, ati reka ibi ndabibike kugeza igihe hazoza bya bindi. murabe ibintu ingene bikomeye. oya, ibi nivyo byavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Yoeli, ati bizoba mu minsi ya nyuma niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. murabona, mpwemu yari yamaze kwinjira, yari yamaze kuza kuri iryo sezerano. ntibari bagitinya namba. mwebwe bantu mutinya, abagore mutinya yuko bo batwenga kubera ko mwateretse umushatsi, kubera ko mutisiga amarange makiyaje. namwe bagabo mutinya yuko amadini yanyu yobashiburira hanze. igihe mwabatiza bo mu rushengero mukababatiza n'umubatizo ushingiye ku byanditswe, birakwiye ko mwiyugaranira mu cumba cyo hejuru. acacapura ibuye rikomeza imfuruka, yandika ngo icumba cyo hejuru. bikwiye ko mwiyugaranira mu cumba cyo hejuru kugeza haje mpwemu yera ikibakabura. ibyo ni byo kuri, byarabahinduye. aho yabahaye ubuzima, yabatandukanije n'abandi. uhereye igihe ukabandanya, bari abantu bahinduwe. kandi uko niko bizoba muri iki gihe ca nyuma. azoba ari abantu bahinduwe, azoba ari abantu bazonyiganyiza inosi muri ino minsi 30 kugeza ku 40, kandi nta n'umwe bazotinya. yavuze ngo yabahaye ubuzima, abakura mu buzima bwa kera bwo kudendebukirwa no gucika intege, abashira abagira nk'intare y'umuryango wa Yuda. bobo baciye bahangana n'ubwo bwicanyi, kubabamba ku misaraba, bakababamba bacuritse, bakabaturira, bakabaterera mu byobo by'intare. ntibari bagitinya namba, bagidendebukiwe, ariko nta rupfu na rumwe rwigeze rubatsinda. mpwemu yera yari yamaze kuza muri iryo sezerano. nibyo mwami yahaye ubuzima imibiri yabo ipfa. yandika ngo intare yo mu muryango wa Yuda. kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe n'umugisha ushobora kubarungikirira ijambo ry'intasho hamwe n'izi nyigisho zo mu kano kanya. uyu munsi ku gatandatu itariki 19 zo kw'icumi n'imwe mu mwaka wa 2022, muzirikane yuko ari marayika mpwemu yera hagati mu ishengero ryiwe, niwe ari karakora akorera mu ihanga ryiwe mu bantu biwe. muri iki cigwa tuza kucita kino kiyago nk'uku, ati marayika bingana mpwemu yera. ese Imana yaguhezagera mwe data Miguel, Imana ikurinde, ibandanye kuguha ugutahura n'ubwenge, kandi
ubandanye ushimangira mu kwizera ko gushitswa ko buvugishwa bw'iki gihe ca nyuma, abakozi b'Imana bose, amashengero yose, ihanga ry'Imana ryose, mu micungararo yose y'isi, Imana ibandanye kuguha amagara meza, Imana ibandanye kuguha amagara meza, kandi Imana igirire nk'uko abakozi b'Imana bose na bene data bose bo mu mashengero yose ibaho ubwenge bwinshi no gutahura kwinshi ndetse n'amagara meza, kandi Imana itwemerere twese kuba dufise amagara meza kandi dukomeye kugeza ku munsi wo kuragwa mu mwuzuro kwacu. Imana ibahezegere, Imana ibarinde, mubandanye mugira umunsi wuzuye imigisha myinshi ivuye kuri Data wo mu ijuru, kandi ku munsi w'ejo tuzoba saa yine zo mu gatondo, tuzoba turi mu gikorane cyo kuw'Imana, aho twiteze ko Imana nk'uko vyama iduhezagira kandi twungura ubwenge, iduhishurira ivyanditswe kugira ngo dutahure ibintu byose Imana iriko irakora muri kino gihe ca nyuma. Kandi turashimira Data wo mu ijuru yaturungikiye marayika wiwe ntumwa muri kino gihe, mwene Data w'igiciro, inshuti William Soto Santiago. Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde mwese.